kenshi. Clarisse. Oh, umugabo yari yagutembereye. Wamwakiriye neza? Nishiza urashaka hiye. Wese nagusigiye inzu. Ushaka hiye kubera iki ubandanye nkurikirana n'ibintu. Clarisse, ndibaza yuko uno mushenzi mwari kumwe ngaha namukwihanije keshi kugira ngo akove inyuma. Narakubwiye ngo nta wundi umugabo azofurongora atari Inega sopo ya nyuma ndaguhaye. Mana yanje we. None ibi bintu biriko biramba ko ni ibiki? Siniyumvira ingene kiza ibyo twavuze byose yabyumvirije. Mahoro Pastor. Mahoro cyane. Muraho. Yego cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Pastor. Byo no munsi genda nezerewe kubona ndakubonye. Oh, ni byiza. Bana rimaze iminsi ndakurondera gose. Oh. Oui. Ndaneze kuba ndakubonye no munsi. Nanje ndanezerewe. Kumenga ariko mfise ikibazo mugomba kumbaza. Se kibazo nagomba kubaza. Ahubwo nafise ingorane maze iminsi ndakurondera kugira ngo dufashe gusenga. Afise ikibazo kinyerekeye hamwe n'ujya mu kunzi wanje hamwe na musaza wiwe. Uvuga ku kibazo cha Ciza na Clarisse. Uravuga ikibazo cha Clarisse na Ciza? Ya, bajya nyene. Kunziga umenga waratanze inkwano kandi niziga ko mariage ari vuba. Hari ikindi kibazo kimeze gute? Pastor. Ku by'ukuri ni histoire ndende. Ni inkuru ndende. Ahubwo nagusaba namba ubufise akanya nk'ejo. Muka duha gahunda cha mukaza muhira nkabikwiganira ndi kumwe na sheri. Okay. Nibaza ko atakibazo. Ejo saa 9 muzoze muhira. Ko kuva mu gatondo gushika saa 6 tubafise indi gahunda y'abandi bantu. Ariko guhera saa 7 kuduga tubafise akanya. Muzoze saa 9 muhira musangeho kugira ngo dushobore kwiganira byihariye. Okay Pastor. Ejo saa 9 twebwe tuzoba tuhashitse. Kandi mwese kuduha akanya. Sawa, nawe murakoze ko nicyo twahamagariwe. Kandi kindi naco mwihangane. Yego gusenga. Murakoze namwe mushishike mu dusenge. Sawa. Oho. Apeti yawe. Ndabona ko menga ntango cy'urugamba rushasha. Cyagenze gute? Ratsi ko ivyo muganga yambariye inkore harimo ibyananiye.
mushikanje yananiye. uvuze ngo Mushikanje yananiye. wigenze gute Asanze ajyana. mu nzu Ya. Ngizira cyamukorako. Aca arikangura. Amaze kwikangura ku by'ukuri. Numvise afise izindi mbaraga ziri muri we. Aranisha birana nayo ko ntushobora kugira ikintu ushobora kuryamana nawe. mugabo ciza wibuke ko muganga ibyo yakubariye ari bijyanye no kutegerezwa kuryamana na mushikawe ari uzoronka amahera. Ivyo uravyibuka ko canke uribuka ko ibintu yakubwiye wabonye hahindutse iki? Imbaraga ndazifise. Ntako ntagerageje ariko narananiwe. Umviriza rero dusubire kuri urya muganga arashobora kuguhindurira akora ikingene ubikora ukabishikako kigakunda. Ya. Reka ejo nzoze kuguhitana tujyane. Odi. Waronderana? Pasteur. Pasteur? Ndamwama karibu. Oh, karibu. Amahoro. Amahoro cyane. Mrameze neza? Amahoro. Amahoro gose. Nemoi. Nimbo. Yego. Oh. Poze kwa. Oh, Kentia. Kentia. Tuzaze dutebe dutatu ngaho twicare hano hantu. Reka tuba twicaye hano kumbure dufate n'akayaga. Sawa sawa. Yaruka. Karibu. Ndio mwishari mwibye. Wenda guhaka? Ngorane. Adamu bakunda beno. Oh, karibu gose muri sanze. Murakoze. Ariko ataje turavuga rero tabakiriza amasengesho dusenge. Kadusenge. Mana data mushobora byose niho bariho gitandara kizima. Ndagushimiye kuko ari wowe wemeye gushikana abantu hano hantu muri kino kibanza kandi wemeye kuduhuza ubwira kandi ndagushimiye ko ari wowe wemeye kwino saha kuyitugezako ni saha nziza isaha y'icenda yasaha watabarira ko yasaha ukiriza ko abagwaye yasaha ubuhorera ko abantu. Oh haleluya ni saha y'intsinzi handi wavuga ku musaraba ati birarangiye maze ugatsinda maze ukanesha. Ndizigiye ko abantu bagiye kwakira intsinzi muri kino kibanza. Oh rontesere bemenetasere Joseph bemenetasaireme. Ndagushimiye ndiho wabariho ndagushimiye gitangaza ndagushimiye gitare. Oh waravuze ngo nahisi yo kwasama ntizokwigera ibamira. Ubasha bwawe nibwo bukora kuri twebwe abana bawe. Ndagushimiye ko warakijije umukobwa we Clarisse ukamukura amaboko y'abadayimoni ukamukura amaboko ya Satani. Oh naho gose bikomeye naho bitoroshe ariko ibikomeye niwe ubyorosha. Oh data wera aba badayimoni iyi mizimu izi mpemu z'abapfumu zimukurikirana. Oh rontesere meneshe sasemene tesi izi mpemu z'abapfumu zimukurikirana zigomba kumugira igitambo. Ndongeye kuzihonyanga mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bariko baraca kuri musaza we kugira ngo bikunde bamushikire abandabanse. Oh aba bapfumu bamugize bagomba kumugira igitambo. Ndongeye gukura mu nzira izi mpemu mbi. Oh Yitsina rya Yesu Kristo ndakwingiza gose ngo wiyerekane. Ndagushimiye ko ari wowe mena amabanga. Ndagushimiye ko ari ukora naho yagiye kwa bapfumu
rote sekemene desi urera kandi urakomeye kandi uragororotse gira neza ego data ya ego ndiyo ndakumva ma ro ego ndiyo papa ndakumva wi sote remena haleluya ndagushimiye Yesu ndagukengurukiye kumvise ugusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo amen. Kentia sa nzanira bibiri Clarisse sa Imana iragukunda kandi irakwitwararitse uko biri kose kuko yagukuye mu maboko y'umuzimu. amaboko y'umuzimu sawa yakoze genda ukurikirane urabe birya bintu biri hajya mu kabati nabwiye ubigenze sawa uko yagukuye mu maboko y'umudayimoni. umudayimoni umudayimoni ego umudayimoni nubwo ubona ko ujya ari musaza ntabwo ari musaza bigaragara musaza wagiye ku mupfumu maze ujya mupfumu yagiye ko yaramwishe amaze kumwica ubu musaza wawe ageze ku rwego rwo kunyika kuza akabura akaza akabura kandi ibyo nagiye kubona byo nagiye kubona no mu buzima busanzwe wowe hari ibyo wabonye ibyo byarabaye ubibonesha amaso gusa nubwo utashotse ubitahura hari igihe yagiye guhindura umusazi agenda guhindura nkaho umenga sibyo ntibyabaye ariko kijya gihe byarabaye yaranyitse kujya kuntu mwagiye mukamusanga kwibarabara wagaruka ukamusanga muhira byari byo yari yanyitse kujya kuntu mwavuganye na sheri wawe mumaze kuganira wagaruka ukamusanga aho mwari muvuye byari byo yari yanyitse. Ibyo byose rero ikintu cyatumye abikora ni kubera ko musaza wawe afite itama y'amafaranga yashaka kuronka ubutunzi yashaka kuronka umutunzi ariko kondisiyo umupfumu amuhaye yamubwiye ko ategerezwa kuryamana na wewe na mushikiwe kugira ngo bikunde ibyo asaba abironke. Ibyo nico cyatumye agira gute abikora ariko hambavu y'ibyo musaza wa ntuharure mu bantu bazima ujya yarapfuye ariko kimwe gusa reka dusenge Imana ishobore kurinda wewe no kubarinda mbese no kurinda umuryango wose. Nizigira ko byose bizogenda neza ntukagire ubwoba kuko ubushobozi bw'Imana buruta ubushobozi bw'abadayimoni. Amen. Ibyo abadayimoni bibikeka ko bashoboye ntacyo bashoboye imbere y'Imana nayo Imana ari barenze. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ubugira kandi kukugira neza kukutabara kukubohora kuko wewe uri umurinzi w'abantu uri umutabazi wacu. Ndanse rero ndahagarikije izi mpemu mbi z'abadayimoni zaciye kuri uyu muhungu ciza ndongeye kwanka gose imigabo n'imigambi y'abarozi n'abapfumu ndafishije ubuzi by'abapfumu byose bakoze intego n'imigambi yose integuro ya Satani turayanse. Ndategetse imyuka mibi ndategetse abadayimoni bajya bari kwarondera umukobwa Clarisse mbese barondera n'umuryango wiwe ndonge kubafisha ubusa n'izina rya Yesu Kristo. Ndabomoje gose ndasambuje imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni ndabomoje ndasambuje imigabo n'imigambi yose y'abarozi n'abapfumu imigabo y'abasatani imigabo y'abafrimaso n'abayiminati imigabo y'abaguruka abakinzi byose turavyanse mu izina rya Yesu. Ariko ndaguhamagaje kugira ngo ngere kuyerekana ushira uburinzi n'uzitiriro ku mukobwa wawe ku muryango wiwe cyubara cyawe kigaragara dushaka ko biba byose be ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu amen. Dada vraiment uri umwana mwiza Umwana mwiza cyane gose. Oh bebe ndumva ndagukunda kandi gose. Ninga imbere shasha. Umve chérie ndumva no kwita chérie kuko uri mwiza kandi ndumva uryohera umutima wanje. Unyene mbonye. Impamvu nakubonye ubunyene nkaca nifuza kubikubwira nuko nabonye bikubereye. Ah. Kandi n'ikindi naco
bo ndifuza ndifuza ko no kujana muhira Akoze. uri wanje vraiment. Biragendeka kweli. Biragende. Ego vraiment. Oh chérie, uranyemereye ko no gutwara muhira abavyeyi bose bakubone? Yo sheri mukuri sheri. Ego. Nta so vraiment ushaka kusikijana. Cyo ndakundira no kutibanira. Ego vraiment. Abavyeyi vraiment ndazi bazokwishimira. Ndabashimiye cyane Imana ibahezagire. Amen. Muranezeza cyane kandi murakoze Imana amavuta. Yego natwe nicyo gikorwa twahawe. Imana yarabahezagiye cyane. Yabahaye ikorwa nk'iki. Hama icyatumye ndakurondera sikindi. Kwari kugira ngo umfashe umutwaro w'umukobwa umwe wo kwishengero kandi umutwaro uremereye cyane. Nukuvuga umutwaro ukomeye cyane. Yego. Idayimoni rimukurikirana. Nteka arakurikiranwa n'idayimoni si byoroshe. Ariko uwo muntu tuvuga ko ari dayimoni, uwo yahoze ari umuntu no musasi gakora nk'idayimoni. Dayimoni umwe mubi. Nibaza ko ivyo hamwe n'Imana yacu bizogenda neza kandi umutwaro Imana izobishura. Nta cananiye Imana. Ikihari nuko je nawe dufadikanije mu mbaraga z'Imana n'imisozi twoyibwira ati bibi yayi kabibi yayi akubwizina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ico nizeye nuko uwo mudayimoni dushobora kumwirukana gasubira kuzimu kubwa amavuta y'Imana. Bizoshoboka. No kuri Clarisse ararusha. Clarisse? Umwe yaza gusengera mu rusengero wacu dimanche. Nizera ko ari wenyene kandi n'ujya nyene. Oh my God. Ndumva je nawe dukwiye kuba hafi y'Imana tugamusengera kandi ico nizeye kubw'Imana yaduhaye igikorwa dutegerezwa kubisoza. Na cyane kuko n'Imana yaduhamagariye ko dushobora gukora gusengera abagwaye. Imana yabwiye Yesaya namubwira ngo genda ubwire imbohe ko zugururiwe n'abarindwa ko barekuwe. Ni ukuvuga ko natwe dutegereza gusengera abantu kugira ngo bumve ko bagize ukwidegembya mu mibiri yabo mu bugingo bwabo. Ababuze imbyara bakaronka ibyara bakaronka abana, ababuze ubutunzi bakaronka ubutunzi, ababuze ababo bakarema. Ni ukuvuga Yesu ntabwo yaje kurondera abakomeye ahubwo yaje kurondera abafise imitima idakomeye. Kandi Yesu ntabwo yaje kurondera igikomeye ahubwo yaje kurondera abafiremerewe. Yavuze ngo barushe n'abaremerewe nibaze kuri jewe. Ujya Clarisse nawe niyamara kuza kuri Kristo Yesu nta mpamvu nimwe itamucira inzira. Yaramaze kwizera kandi icyo namukundiye cyane nuko nabonye ko afise kwizera kandi bari kumwe n'uwo babimirije kugira mariage. Bana burya Clarisse yarimirije kugira mariage, iyo dayimoni ikamurukanga inyuma mu gihe yari yimirije mariage no kumuko burya baramukora. Kabisa mu gihe nk'icyo naca abadayimoni baragwira cyane. Ariko ntacyo ndizigira ko hari icyo Imana izokora. Izogikora kabisa. Reka rero dusenge kumbure muri akanya dufata akanya gusenga. Yego. Hanyuma kumbure Imana yagira ikikoze. Reka dusenge. Okay. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko urumugira neza, turagushimiye kuko umunyarukundo, turagushimiye kuko umunyembaraga. Turavye ukungene wakoze ibitangaza maze ukazura umwana wa Yayiro, wakoze ibitangaza urakiza imibembe, wakijije abanyamibembe 10 maze urabagirira neza. Ariko waje gushimira yabaye umwe nubwo byabaye ukamashimwe yaragushikiriye. Turagushimiye ko wakoze ibitangaza byinshi, turagushimiye ko waragendeye ku mazi wiyerekana nk'Imana ishoboye. Watumye Petero n'abagenzi be baroba amafi menshi. Byose ibitangaza wagiye ukora kugira ngo ugaragaze ko umunyacu kandi ufite ububasha. None muri aka kanya turakoretse Clarisse
kuri igitangaza kidasanzwe ubushobozi bwawe bugaragare imbaraga zawe zigaragare uzura ibyapfuye wowe ubigire bizima cyubahiro cyawe kigaragare mwami Imana turakwingiza guturira umudayimoni ashe ubushobozi bwawe umuturire imbaraga zawe zimuturire turavuze ngo ashe turavuze ngo ashe turavuze ngo Yesu turakwereka umudayimoni ahari ugutigita kuva kuri wowe Yesu Kristo kumugereho data Yesu Kristo Yesu mwami garagaze nk'uko Imana kora mwami nk'uko ushoboye data igaragaze yuko uri Imana n'abantu bawe mwami bamenye ko ushoboye data mwami garagaza Yesu turira mwami umuriro wawe data turawuhamagaye Yesu turakwereka uburinzi buva kuri wowe usige kuri Clarisse abone kubohorwa abohowe nawe Kristo Yesu ndagushimiye data uhoraho kubw'ubushobozi bwawe mwami turagukengurukiye kuko umvise ugusenga kwacu kandi turagushimiye kuko igikorwa kidasanzwe muri aka kanya muri kiya kibanza n'izina rya Yesu Kristo amen cyanda mu yego hari ikintu Imana yeretse kidasanzwe Imana yeretse ari ahantu ujya mu muzimu cyangwa ujya mu muntu agiye gutangira igitambo hari umwana w'umukobwa agiye gutangira igitambo ahubwo ngo tugende kugira ngo bikunde tugende turasenga turabe ko ari cyo Imana yokora yego cyane kandi muri no minsi twe turafise igikorwa dutegerezwa gukora kugira ubwoko bw'Imana burokoke Imana yo mu ijuru ntaho yigeze imbesha na rimwe none mwanya ndazi kumvisha ukuri ndazi kwitampeza sawa reka tugende ariko tugende turasenga yego ahantu kwameze Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ko ari ufite ubushobozi ndagushimiye ko ari ufite imbaraga zo gushura amabanga imbaraga zo kugaragaza ubushobozi bw'umwijima ko budashoboye ndagushimiye rwose ko ari wowe mugira neza ndagushimiye ko ari wishuye iby'abarozi ko ari wishuye iby'abapfumu ko ari wishuye iby'abanyamareba ko ari wishuye iby'abaguruka mu kirere ndagushimiye rwose haleluya urera kandi uragororotse shishikara guzimanganya imigambi yose ya Satani haleluya urakoze data ndagushimiye rwose mu izina rya Yesu Kristo amen none kino kibanza je sinshoboye gutahura ibyaho bimeze gute ibyahano cyandamo yego iki kibanza ubona yego ane hamwe nakubwira kare nahanyene kino gisaka nico yamaza gutangira ku bitambo kandi birangaragariza neza ko kugira amadayimoni atahiriye muri iki gisaka yuko rero yoba yatashe ashobora kuba yatashe ndabona dukwiye gufata umwanya munini wo gusenga kugira no mu daimoni zorangira kuwe kwisi ikintu dukwiye gukora no gusengera Clarisse kugira Imana ikomeze imuha inkomezi kugira agome mu kwizera na cyane cyane kuko ujya mu daimoni amukurikirana burya ari musaza we yari musaza we yarapfuye oh my god amukurikirana musaza we nyene urabona ukuntu bimeze ushobora kutabitahura musaza we yagize itamage by'isi ashaka kuronka amafaranga menshi ajya ku mupfumu uwo mupfumu rero ngombwa ko amuhindura musaza we amera nk'upfuye hanyuma yongera arazuka afise ububasha bwo kunyika kuvuga uko ashatse aragenda hanyuma akongera akagaruka kandi agaragara nk'umuntu ariko si umuntu Yesu we ngwino tugende mbere duce ngaha ndazi ko ubushobozi bw'Imana ntacyo bugomba gukora ubushobozi bw'Imana ndazi burakora iki kibanza nyene dukwiye kugihundira ico gusengeramo kugira abademoni bose bari hano kubasende bagenda reka tubandanye tugende ariko urabona kajya kazo byari ibintu biriko bintera amakenga twagiye kujya kuraba ibikorerwa ibyari byo nivyo birashoboka ko ariho bashobora kuba bakorera ibintu by'ibintu sivyo reka tubashike turaba bigaragara ko hari umupfumu akorera ngaha yego ahubwo janda mu yego ngwino tugende nta kibazo reka tugende ariko ahantu dukwiye kuhakorera kwashyira imbaraga ariko Imana yacu nakugaragaza irashoboye kandi igaragaza byose zabidushoboza byose izobikora nta kibazo tugende sawa
Beninye ku by'ukuri urankunda urashobora ndi inyuma yawe sheri ndi imbere yawe Sinakubona sheri urambesha. tuzobana igihe kinini je nawe Sheri nta kibazo kabisa. Muga nubwo uri kurambugisha sindakubona. Sindavyumva ni wowe iwanyu bamaze iminsi ibiri bariko barakurondeza Beni ni biki waje gute Be ufise ikibazo kihe wari wagiye ko wagiye utasezeye Be ntaracyo ramakuna we musore Be kirazira gukora kwa mukobwa Be nta bintu ndiko ndumva vy'amajwi Be ingo ndagutane mwira baguma bakurondera we uwo mukobwa ni uwanje niko ndavyumva ivyo ni biki ivyo bicu biriko bitanana navuze ati uwo mukobwa ni uwanje amajo pai amaji ugo rugaba rikazana naye Be iwanyu baguma bakurondera biliyoneri usi mushika muguma murondera yego ndamusanze ngaha Penyi Be nubundi nayindi decision reka tumutahane Mukuru katumutanga wowe ufashitse ko tugenda mwira bakurondera baguma bakurondera Beni Bena Yesu arandeze turakujana Mata nukuri mufati kuze turagutaha nukuri turagutahana shaka uturyamenye ugire Yego. Nibiki komo Nibiki basore nibiki uyu mukobwa tumaze iminsi ibiri tumurondera iwabo none tumusanze ngaha muri iri shyamba muri kano gahinga kanyaganyande none twagerageje uko dushoboye kose vyanze ko Mburiza abatanda babwira naho mwakoresha ingufu zingana gute ntimushobora kumukura ngaha kubera iki tudashobora kumukura ngaha kiretse ubushobozi bw'Imana yacu yo mu ijuru bwongera ubwo ushobora kumukura ngaha bishatse kuvuga uyu mukobwa hari uwamuzanye ngaha kandi uwamuzanye ngaha nubari ngaha arashe niyo mpamvu guma numva amajwi ya maji utaguma tumva uko janda mu Yego. urabona hamwe tuvuye Mwacha gisaka kime cyashe. mukozi w'Imana wabonye ko nawe umutwara Nizina cyashe. yavuze ndababwiye ati ntawe umutwara Zina